ibintu byose nabikoreraho naguma nubitsinda muca muvyumva byose bibaho nabikoreraho yaba grand besoin cyangwa petit besoin rero no kumpanagura umuntu yamanaguriye aho ndi nyene haraba n'abantu bakanca intege na cyane cyane n'icyo girusasu bimaze kujaha rugasubira ino rukagaruka kuvuga ruragendagenda mu mubiri bambwira ati sinari ngishobora no gutora aga 5 litre ndagatora aha ndagashikane ngaho oya kamazi sesha kugaterura bakambwira ati rero umuntu wese yaza kunda bavuga ngo sengera ubugingo bwawe usabe iherezo ryiza urabona ko utazosubira kubaho urabona ko ruri munsi yawe urukoze ko wumva nyene umenga wo umuntu yorusatura n'ugwemba akagwikurirayo ngo urabona ko utagisubira kubaho. Yes ashimwe shalom ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ni papa Teddy muri kumwe muri kino ganiro cina gica kuri Mamba TV no munsi afise umutumire abanze idondore ndakuramukije amahoro umutumire. Mwaramutse neza. Mwitwa bande? Nitwa Nsabimana Chantal cyane mama Anike cyane mama Krista. Mama Anike muvuga n'abakobwa babiri ufise. Yego. Ari umaze kurongurwa muri bo gusa nabuzukuru. Ego cyane. Mutoyi aramaze kuba ku rugo. Abuze kubangaye? Batatu. Bano mu mami mugabo no munsi arafise inaya afise ico Imana yamukoreye mu buzima bwiwe yaguma gusangiza mwebwe mudukurikirana bya ngo twubakwe mu rugenzo mu ijuru tuve ko Imana aba ikora n'uracabikora mu buzima bwacu bwa misi yose. Ego mwani gwawe mukozi w'Imana ushudiye ugukomera kw'Imana yawe. Ndashima Imana data twese uri mu ijuru aho yankuye. Imana yarantambukije imitego myinshi. Imana yaranyongeye indi myaka yo kubaha nkuko yongeye Ezekiel. Hariho ibihe nabayemo ndagendera ku bibando amaguru adakomeye. Hariho ibihe nabayemo ndagira uruvyimba kwizosi aho se Imana yahankuye narasengewe narivuje biranka naragiye kubaganga biranka barabura ingwara niki kivyimba ndagenda ha muri Rwakarede hajya ndagenda kwa docteur gera bivyimba bambwira ko babona tangwara irimo ariko aha gwari ruvyimvye ari runini ya cyane rukantera imisonga hama bambwiye ko atangwara abasenzi nibo bafashije barasengera ndashima ko sinahindukira gutya sinagira gutya niyo abandi bari mu ngoro y'Imana bakoma amashi gutya je naguma gutya rero Imana yarakoze nawe kwanyongeye imyaka yo kubaho. Hariho n'ikindi Imana yankoreye gikomeye cyane gose. Hariho igihe bandashe aha ku mugongo ndafise inkuvu zibiri harimo barandashe cimara umwaka nubitsinda ntava hondi ndetse no gufungwa ndafungwa kandi ngiye gufungwa mva mu bitaro atawuzi ingene bantwaye hama ikindi imodoka yongera irangonga amaze kugira mitende aha hari inkuvu zibiri ndafise ibipapuro byo kwa muganga ndafise amakrishe hariho abantu babizi rero aho hose Imana niyo yahankuye sinari nzi ko nzosubira kubaho nta na kimwe nashobora gukora muri ico gihe nari mbayeho nubitsinda nukuvuga nafashwa n'umuntu ataco dufana hageze igihe n'uburyo bw'ibitaro bwanka gaca nguma nubitsinda icyo gikomeye cy'umugongo nakivana cya kinini cya jaune kimwe bita chloramphenicol nicyo baguma banshirako yego uvuga ko Imana yanyigeye indi myaka yo kubaho sinabona ko nzosubira kubaho cyane ngo nsubire kwicara nsubire gukora ndabishimira Imana. Mama Bella Chantal mama Anike mu igihe bakurashe ukamara umwaka wose ujya mu bitsinda ataka mu bikorera ari mu abikorera ndagomba ndakubaze igihe cyabaye kigoye cyane muri ico cyabaye ikihe? Igihe cyabaye kigoye nuko ata muntu wundi yashoye kumva hafi. Igihe cyabaye kigoye nuko iyo cyari kigoye kuko sinari kufasha no tuvukana canke mama cyabaye kigoye kuko umuntu atabona ngo nosfungura gute kandi hari igihe gwageze igihe rukavi no mu mugongo rukajaha ndagenda muri Rwakarede ibintu byose nabikoreraho naguma nubitsinda muca muvyumva
ibintu byose bibaho nabikoreraho yaba grand besoin cyangwa petit besoin rero no kumanagura umuntu yamanaguriye aho ndi nyene ubu Imana yarangiriye neza yo nyene amen ubu ndashobora gukora ibikorwa ndashobora kugendagenda ego amen none ubwo rusasu rwari ruzunguruka rugenda amakuru yago bavuga kubaga bavuga rukurayo byagenze gute naragenda garukira muri bloke kabiri kose mba baganga bamaze kuvuga ntibikunda cindagumaho kubera uburyo ntibwashoboye kuboneka kandi urumva ko byari ibintu nako ni ibintu byo kujya kuvurirwa mu mahanga rero Imana yo nyene sinzi ngene yakoresheje abasenzi ni kuvuga nakize bloke yo mu buryo bw'umubiri nakize operation mu buryo bw'umubiri cingirirwa operation yo mu buryo bw'inkwema rero abasenzi barasengeye hagera igihe ndagenda muri controle sinarubona ndafise amakrishi yo kwa muganga muri Rwakarede amen amen Imana ibikora neza cyane yoyo izi ingene yaturemye yagize yamugiye operation urusasu rwaratakaye sinzi aho ruri uno mwanya ariko sinzi ko yanasohotse n'ibindi bicafu bigenda Imana n'umwizigirwa Imana ibyo abantu biyumvira aho abantu bageze kwiyumvira Imana sigarukiza kwiyumvira abantu ubwo baza kuba abantu bose bafite inyishu mbi bafite amakuru y'ingwara bafite amakuru y'ingene bikomeye cyane muheme muhumure hari Imana ifise ijambo rya nyuma ku buzima bwacu uyumva gute Mabera hari igihe ubabara mu gihe urwo rusasu rwatakaye ari inkovu yagumva muri wewe hari kare nahora numva imisonga ubu kuva abasenzi bambaye hafi bakajya baransengera imisonga ntayo ncumva amen ni kuvuga ndakora ibikorwa byose ntigeze gukora ego amen naguma ayandi mashi mugabo ya mashi ngenda yakoma ndayakomera abasenzi bose aho bari hose mwese Imana bagire neza bakomeze cyane gose bakomera amashi ko ibikorwa Imana bakoresha kure y'amakamera kure kure mu misho na n'ubu bimamenya mbese no mu rusengero usanga abasenzi batagaragara bibereye inyuma mugabo ko Imana ibakoresha ibintu bikomeye cyane bwo bw'Imana bugatabaga abantu batafite ibyizigiro ubuzima bwabo bwamenga burarangiye mugabo Imana ikagomeza ibwandika kora mwafashije gusenga no mukomere ku murimo aho muri hose no mu misozi kure ruguru wowe ukinyotoje karago ushishikare ubikore uko impera yawe ni nyinshi mu bwami none mukozi w'Imana wavuze ikindi kintu bakugonze ofisi inkovu zibiri navyo Yesu yakugire neza ni igihe kintu utaba kiguye muri ico gihe c'inkovu bakugonze bangonze umva ko byari bibaye ibikomere bibiri ntibyanyoroheye icyankoze kumva ko bwari ubuzima bwa misi yose bwo kubaho kini mvunge nefungura ariko aho bangonga aho wangonze yahavuye njana kwa muganga yarakumenye biragenda neza yarashimye kunjana kuko zari saa moya z'ijoro arankurikirana navuga ko yabaye umuntu w'umukristo kuko aho yarankurikiranye arashobora kumvuza aho yego Yesu agira neza cyane Yesu aratabara aramushishikara mugire neza iyo bishitse nuce wirukanga ushika ugire neza cyane gose hanyuma mukozi Imana ni iki umva umutima wawe nk'ishimwe nk'ikintu ahantu uvuga ati ishimwe Mana iyo utahaza utahaseruka ndabona ko byari birangiye ngaha numva noshimira Imana data twese wo mu ijuru kwanyongenda imyaka yo kubaho ngashimira cyane gose n'abasenzi kuko Imana yabakoresheje ibikorwa bikomeye nanje ubwanje sinabona ko nzosubira kubaho sinabona ko hari cyo gukora ndetse mugabo iyo uri mu kibazo haraba n'abantu bakanci intege na cyane cyane n'icyo gihe usasu maze kujaha rugasubira ino rukagaruka kuvuga ruragenda mu mubiri bambwira ati sinaringishobora no gutora aga 5 litre ndagatoraha ndagashikane ngaho oya kamazi sesha kugaterura bakambwira ati rero umuntu wese yaza kunda bavuga ngo sengera ubugingo bwawe usabe herezo ryiza urabona ko utazosubira kubaho
ubona ko ruri munsi rawe urukoze ko wumva nyene umenga wo umuntu yorusatura n'ugwemba akagwikurirayo ngo urabona ko utagisubira kubaho. Rero nanje hari ibihe nataye ivyizigiro ntaregera abasenzi, hageze igihe ntivyizigiro cyane. Rero Imana ibahezagire cyane abambaye hafi, ibongere imigisha. Amen. Muri ico gihe ntari bwegera abasenzi uva ko hariho uwo muntu yafashije ibikorwa byose, ntabwo yari umugenzi birenze, ntabwo nicyo twafana. Rero Imana ibahezagire kandi ihezagire abantu basengera abo babona nawe batabona. Ndumva ndi muri ujya mu rw'abantu, hajya abantu basengera abantu bari mu bitaro, abantu bamerewe nabi batagira ikibafasha, abantu bamerewe nabi abantu babona kumega ntibazosubira kubaho. Rero abo bose Imana ibahezagire. Amen. Amen, 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 haleluya. Imana irakoze cyane kumva amajambo nk'aya, abantu mugira neza, mutabara abandi, mutaravye ako muvukana, mutaravye ubugenzi, ukabikora gusa kubw'umutima w'urukundo. Imana ikomeze bakomeze muri umurimo ko abantu turabakeneye kandi ishengero bakeneye muri kino gihe cyane, abantu b'imbabazi. None mukozi w'Imana, ni ikihe kintu n'uwo muhamagaro w'ufise witura Imana bati ku byo byose Imana nkoreye naje numva nifuza guhora nkukorera gutya, nifuza kwenda kuri ni ikihe kintu muhamagaro wama udubiza mu buzima bwa misi yose? umuhamagaro ujanye ni wiwawe wa misi yose igino nk'ishimwe wa Imana, igiki wikorera ubunye mu bwami bw'Imana, niye nyungu bwami kunguka? Ishimwe ry'Imana je igikorwa cya misi yose nkora nitangira abagwayi, ko nanje muhe n'abamwe y'abasenzi bavuga ati banzuze n'amahera imbere ko tugusengera ntaho nari kuyakura, nari mbuze ibyo gufungura, nari mbuze ubuzima. Rero ishimwe nkorera Imana nitangira abagwayi. Amen. Amen. Igikorwa cyo gufasha abagwayi kandi abantu benshi barantwenga ngo ndakajuju ngo umugarde marade bikorera amahera menshi cyane, ariko ko nanje Imana yankijije ku buntu, yampaye ushobora kungumya ku buntu. Nibyo shimwe nkorera Imana. Kandi nibagiye gushimira abapasitori, Imana ibongere imigisha cyane, ibahezagire gose. Imana imbabarire nari nabibagiye nabo aho bari bambabarire. Ego. Amen. Abakozi b'Imana mushikara mugiye neza, pastori bose mushika mugiye neza, kandi arakoze gose avuye muhamagaro afise na ico yakuye mu byo byuga biyaciyemo, ico yakuyemo no gufasha abantu bagwaye ko umugarde malade maze kwa igisanga umuntu afite umugore mu bitaro, abantu bari kuvuzi bagenda badafite umuntu aba hafi umugwayi wawe. Yo Chantal aba hari akitanga akagufasha ibikorwa bitandukanye. Rero abagukeneye Chantal, mukeneye muraba inimero zicyo kuri Mwamba TV, muzoshaka kumutora byoroshe cyane. Rero Imana yo mu ijuru ikomeze ibagire neza. Akandi kajya mumva nakubajije umva wifuza kuvuga kugira abadukurikirana. Notera intege abandi bantu bamerewe nabi, kumbure batabona inzira, batabona imbere n'inyuma, batabona ko ubuzima bwabo bushobora kuzobandanya. Ni nyuma ya zero Imana irakora, Imana irishura. Amen. Yego nobabwira ngo bareme, bakomeze gusenga Imana, kumbura ko anyumviriza bari mu bihe nanje nari ndimwo, canke bari mu bihe birengeye n'ivyo nari ndimwo. Nobinyiga ngo bareme, Imana iratabara, Imana irakiza, Imana iragira neza, Imana ni nyishu. Amen. Nubasaba ko borema, bakomeze kwegera Imana. Amen, 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 amen. Hama ikindi nibagiye, ikindi nkora mu bagwayi, hariho nabo abatafise uburyo nkuko kuri wanje byagenze. Atandi mugwayi mfise cyane iki ndagenda korandera papuro muri Solidarite. Bagashobora kugira kuvugwa. Nivyo shimwe nahisemo guha Imana. Amen. Kwitangira abagwayi akabasanga mu bitaro, kabagwayiza abagwayi banyu, kandi n'abakiri mapozi bananikora mu Solidarite bako amaze arazimenyura cyane, akanyaruka akabanguka cyane. Mu ijuru uzosanga ibitsibo Imana yakubikiye kugiciro kwacu urukundo ukorera abantu utazi, mutava mu muryango, mutabona mu ntara imwe y'abakorera. Imana mu ijuru ikomeze ugire neza mukozi w'Imana, kandi kwamika inkomezi windi myaka myinshi cyane yo kubaho, kugira ngo ukomeze gutabara no gufasha abandi. Murakoze gose abakwereka kino gano bafasha akanya kawe, kubera kino kiganiro.
nagomba kukubwira yuko ntituzoyengesha kubivuga wowe utaraha ubugingo bwa mwami Yesu igihe niki umwanya n'uyu amajambo yose ibyo dukora byose iherezo rya tugomba yuko wewe wakira agakiza wowe wemera ukavuga kabiri kugira ngo dushobore kujyana mu gihe twese hamwe. Igihe kimwe hari ikintu umwami yambwiye aho nari njyamye mbona abantu benshi baza bangwako bambwira turasaba tubwire ubutumwa bwiza hanyuma arambwira nkabaraba nkavuga ati mwebwe mwari muri korale mwebwe mwari mu ishengero mwebwe nababonye mu rusengero n'uvuga ko arambwira ati ubahuka ugira abantu bakira agakiza ko benshi bari mu ishengero batakira agakiza batabuze bwa kabiri barakurikiye gusa nimba wowe wumva umutima wawe atawa izina ryawe ritanditswe ni umwanya wawe kwakira umutima wawe ukakira agakiza ukavuga kabiri ukizera ko Yesu yapfuye akazuka maze ukabiza umutima wawe ukabiza n'akanwa kawe urakira umaze kubikora ucura abakozi makwegereye bagufashe n'inyuma ya kino kiganiro ugashoka tutari hagufiya tutabana hagufiya aho uri hose ukuva iri jambo cyo gufashije umutima wawe kuva igihe arike urabo umukozi manakwegereye abikurongoremo abigufashemwo birashoboka niko byashike na inkuru yo mu Ethiopia hari akazi ari Philippe yimufashijemo turakena abantu badufasha mu biturongoramo yabanga ati none menya gute abindongoramo uronde murakurande rwawe abigufasha yere ijambo ry'Imana dusengere hamwe turaguha icubahiro Mana inyuma y'intahe ndaguha icubahiro kubyo wakora umukozi wa Chantal Mana kumburi yaza gupfa kijyagiwa murasa kwitema mugonga n'abari kurashinga inayo no munsi urakoze kuko utubikira ngo dushinga inayo birashobora ko igihe cari ikiga amahanga amenye yuko uracazigama nyadashobora gukura umuntu ivyo tavuze Mana bikwiriye ubyagure imitima kwa dukurikirana urakoze ishimwe n'inganzi bivya n'uyu muntu niba umutima agomba bw'ubuzima bwiwe umurongo n'umuntu yomufasha ngo bikunde abandanye inzira gakiza ni mu izina ryawe ryatubisabye amen amen.